nuko Imana ifise ingene ibigenza. Jewe nitwa MBAZUMUTIMA Esther, ndi umukristo wo mw'ishengero ryo mu Kirundo rya Pentecote. Hanyuma nagira afata umwanya nshinga intahe ivy'Imana yankoreye, kandi mbere yuko nshinga intahe nagomba gato nifashisha ijambo ry'Imana dusoma mu Baheburayo igice ca 12 dusome umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Umurongo w'indwi, ico mukwiye kwihanganira no gutozwa indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo. Ni umwana ki adakangirwa na se, ariko namba mudakangirwa nk'ico abandi bose bakorerwa, muri bivyarwa ntimurubura bwayo. Amen. Iri jambo ry'Imana ryo nshimye ko nterako muko nshinga intahe, kuko kenshi ryaravugwa ntiyagiriza mu mutima, ngahiga ico noshinga ko intahe nkakibura. Ndashima umwami Imana kubu bikunda nkaronka intahe nshinga. Intahe rero mfise noshinga mu mwaka wa 2017 mu ntango yayo naribungenze, ndibungenga inda y'abana b'amahasa, hanyuma ndabavyara bankoze. Bwari ubwa mbere ngiriwe cesarienne. Narinjiye muri bloke ndayisohoka amahoro, ntamenye ko hari ikibazo na kimwe noba mfise c'ubugwayi. Hanyuma navyariye Bujumbura, ndaduga ndashika muhira. Imbere yuko rero nsohoka ibitaro, ku munsi wo gusohoka ibitaro, sintikara kamenyere kuko hariho umuntu ampanurira. Uwo munsi rero haraza umunyokuru ntanamenyereye ntazi, avuga igiswahili, nanje nta giswahili nzi. Hanyuma arabaza ko noba nzi igiswahili kugira ngo mbarire ivy'Imana imubwiye kumbarira. Naciye mbarira uwo bari kumwe ati mubwire akubarire we mu giswahili nawe usigurire mu Kirundi. Uwo mama acarambarira ati wewe, nabonye ko igihe watwaye iyo mbanyi Satani yakurondeye cyane, hanyuma ijuru riragutabara, abana urabaronse. Ariko nubwo abantu baronse, ugira uje mu rugamba rukomeye cyane, abo bana bawe bazohura n'intambara zikomeye cyane. Hanyuma nca ndasohoka ibitaro ndataha, nta kibanza kirekire nabihaye kuko nababwiye ko ntari menyereye bampanurira. Shitse muhira nari nzi ko ngiye kurya nkanwa nkanezerwa nk'umuvyeyi n'ababiri, ariko nta mahirwe yo kuyibamwo nagize cyane. Nagize amahoro ikiringo kidakwiye ukwezi. Hanyuma muri ico kiringo kimwe c'ukwezi naciye mfatwa n'ubugwayi, ngwara inkorora. Inkorora ndayivuza kuri centre de santé, inkorora ntiyakira. Uko bukeye uko bwije ngafatwa n'ibindi bimenyetso by'ubugwayi, akayabagu karakupika, ca ntangura gutibiro. Uko bukeye uko bwije inkorora ikaduga, nca ntangura kugira uburemerezi mu gatuntu, ariko kuri ico gihe cose sinari bwamenye imvo izarivyo. Narunguruje ndaja kwa muganga, ndajikanyinya mu bitaro, ndabayo baramvura, ariko mu kumvura kwabo nta evolution yigera iboneka, ntivyoroha dimwe. Ubugwayi bwatera bwiyongera, niko gufata ingingo ndunguruza nja ku bitaro Ingozi. Ngiye ku bitaro Ingozi barangiriye ibipimo, barangirira radio ko je nagiye ndabasaba ati mungirire ibipimo vyose vyerekana ko ntagwaye igituntu, kuko uko numva bavuga ibimenyetso by'igituntu nivyo nabona. Natibiro cane, akayabagu sinagira. Hanyuma niyo nkorora rero itahera, bangiriye radio rero Ingozi. Hanyuma umuganga carambwira ati mada waruzi ko ufise ubugwayi nk'ubwo? Ndabwira atoya, je naje ngomba kumenya ko hari igituntu noba ngwaye, nta bundi bugwayi nzifise. Umuganga amaze kubibona arambarira ati ivyo byose wewe ugwaye umutima. Yaciye asabira umuganga wo mu mivo araba ivy'ubugwayi bw'umutima, asabira rendez-vous. Kubera uko nari merewe nari ndemvye cyane, ntivyari bigikunda ko mbema. Hanyuma baca baranjana na ambulance y'ivuriro barashikana mu mivo, bampinge basanga by'ukuri ndafise ubwo bugwayi bw'umutima. Narabaye mu bitaro mu mivo indwi yose bamvura, abo bana banje b'amahasa nkibafise. Hanyuma y'indwi barancura ndataha.
bancuye ari kuwa mbere hanyuma ndarara muhira ijoro rimwe bukeye kumusugira kabiri nca ndaremba cane n'ubundi bansubiza ikanyinya bansubije ku bitaro vy'ikanyinya barabona ko ataco biriko biratanga hanyuma duca turonka umuntu adusaba kuja kurondera umuganga Bujumbura tugiye kurondera uwo muganga rero Bujumbura barapima basanga afise ubugwayi bw'umutima bugeze kure cane nababariye ko naheruka kwibaruka abana b'amahasa no kuvuga abo bana banje b'amahasa bakwijije ukwezi kumwe n'igice ntashobora guterura umwana n'umwe sinari ngiterura uruyoya sinari nconsa kuko urumva ko ntafungura nta maberebere yo kusabana nari mfise nca kwa muganga muri ico gihe rero ndi kwa muganga baratangura baramvura ariko nta vyizigiro by'uko nosubira kubaho nari mfise nabanje nta vyizigiro by'uko nobaho bari bafise no mu kibano nta vyizigiro bari bafise by'uko nobaho narabonye amahano muri ico kiringo c'uwo mwaka wa 2017 kuko muri ico gihe nyene nkiremvye muri abo bana banje b'amahasa nari ku rugendo nduga mvi Bujumbura nshitse ikanyinya aho nari Bujumbura umwana umwe muri abo yaragwaye baramushira mu bitaro hanyuma rero mvuye Bujumbura naraciye ku ivuriro kuraba uwo mwana w'iwanje ndahashitse ntibyari bigikunda ko noduga nogenda hano haduga bashize mu gakinga barasunika ndagenda ndashika aho umwana yaragwariye shitse mu cumba yaragwariyemo sanga umuryango uruguruye sanga nta mwana hari hanyuma nsanga rero abari bagwajije umwana bafise urugamba rukomeye bibaza ukuntu baza kumbarira inkuru mbi yashitse bibutse uburwayi mfise ati ivyo ari byo byose umuvyeyi arahava kurikira umwana ariko ndashima Imana yacu iri mu ijuru ifise ingene byose ibigenza bikemera kuko nari naratanguye umuti nageze mu Kayanza ndumva ko nshonje bitanguye gukunda ko nofungura hanyuma ndabatelefona ndababwira ati ndiko ndaduga mugerageze mu ndonderera ikintu ushobora gufungura shitse maze gushika rero narabuze umwana sanga bariko bararira juste mbonye bariko bararira ntabona umwana naciye menye cyabaye nca ndamenya ko umwana yapfuye ariko Imana icirampa inkomezi jewe ico nababariye nawe ati ni mumbe ivyo nabasavye gufungura barabimpaye ndabifungura hanyuma mpejeje baca bansaba ko twotaha nca ndababwira ati no sishobora gutaha mutanyeretse umwana w'iwanje bo rero bagize intambara y'ubugwayi mfise bw'umutima bibaza ukuntu baja kunyereka ikiziga c'umwana baranjanye aho umwana yaragwariye baranyereka ikiziga hanyuma nca ndasezera ndataha shitse muhira birangora kwakira ariko kandi Imana irampa inkomezi ndabibamwe rero intahe nini ndiko ndashinga nuko Imana ifise ingene bigenza urumva ko nari ifise ubugwayi bibaza ukuntu bontangariza ibyabaye bikabayobera ariko icambere Imana irankomeza irampa kuvyakira ndabibamwe ico gihe bantwara mu maboko ava yuko ngwara napima ibiro 100 sindiko ndihaye umubiri ndiko ndashinga intahe ndabereka ingene Imana yacu igororotse kandi ikomeye ariko ico gihe ndababwira nari maze kuja ku biro 70 mu kiringo kitarenze ukwezi sinari nkigira isura nari narahindutse ndirabura umuntu kugira amenye uwo ndiwe yarabaza kuko atari uwo turi kumwe ntiyabitora hanyuma murumva ko uwo mwana wanje apfuye aragenda jera twashishikaye ibihe byo gusenga muri ivyo bihe byo gusenga tugasenga hanyuma Imana igihe kimwe dusenga turi mu cumba ndi kumwe n'umugabo dusenga Imana iratugendera iravuga ngo ndamukijije hanyuma irambarira ngo kandi sindamukijije kubw'umuntu numwe sindamukijije kubw'imvo nimwe uyu ndamukijije kugira ngo niheshe icubahiro Yesu nashimye nico gituma ndiko ndashima Imana uko igihe c'Imana uyu musi cyari kigeze aho noshinga intahe benshi bazokumva Imana yacu iragororotse kandi irakiza kenshi haraho Imana ivuga ngo ndakijije umuntu agataha agakugwa mu mubiri imibabaro igahera ariko jewe Imana yarambwiye ngo ndagukijije ngo aho uzoja hose uzovuga ibitangaza nagukoreye
uzovuge ko nagukijije. Aho rero niho hatumye ntahura ko Imana inkijije kandi kunkiza kwayo atari urupfu, kuko yambwiye ngo ningende hanyuma ivyo byose nzobivuge aho nzoja hose. Ndashimiye Imana ko uyu mwanya ndiko ndashima Imana. Rero narashishikaye ndaja kwa muganga mu mwaka nibaza ko namanuka Bujumbura 3 canke 4, imiti ndayishishikara buke buke ngenda ndakira none rero ndiho shima Imana. Muri uwo mwaka wa 2017 nawuboneyemwe amahano menshi. Numva ko umwana wa mbere arenganye apfuye kandi yaramahasa, bukuru wiwe rero asigaye nawe arahura n'ibihe by'ubugwayi bukomeye, nawe nyene nkabona yuko atazokira. Ndibuka igihe kimwe umuvyeyi wanje data mbyara arapfa nawe muri iyo periode nyene, turiko tuja ku maziko yiwe barantelefona kuko umwana nari ndamusize ari mu bitaro, barambarira bati umwana tugira tumwunguruze tumujane ku bitaro Kirema. Ca ndababwira ati ntimunkurire umwana ngaho, ntigikunda niyapfa ndamuheba, sinoja ku maziko y'umuvyeyi ngo umwana nawe aje Kiremba tutari kumwe. Ndashimiye Imana ko yanyambitse inkomezi, kuko nta bukomezi je nari nsanganywe. Ndiko ndumva n'umuntu yagize ibibazo narahinda agashitsi nkamerereza, ariko muri ivyo bihe narenganye Imana yarangiriye neza, irampa kubibamo irabindenganya. Ndiho nshima Imana rero ubu ndakomeye, ngiye muri controle y'ubwo bugwayi bw'umutima bambwira ko bimeze neza, ndashishikara umuti, ariko kandi naho umuti ndawuriko ico ntigituma ntashinga intahe ko Yesu yankijije, kuko vyari vyaranse n'imiti ndayiriko. Nta makrize ubu njamo, ubu nta gikorwa na kimwe abandi bakora ntokora, ariko muribuka ko nabwiye mu ntango ko ubwo bugwayi bumfata n'umwana w'uruyoya sinashobora kumuterura. Rero nashimye Imana kwiri ijambo ry'Imana nahereye ko ndababwira. Naricara mu rusengero ubutumwa bwavugwa ngahiga ico nanje no shinga ko intahe nkakibura. Suko ntari narahuye n'amahano mu buzima, narabaye mu bihe by'intambara, nabaye mu buhungiro, narahuye n'inzara, naraciye mu masase, ivyo sinavyumva nk'intahe. Ariko ubu mu mutima ndumva ko vyuguruka, ngashingira intahe Imana bitanteye isoni, nibutse ko yanambwiye ngo aho uzoja hose uzovuga ibitangaza Yesu yagukoreye. Iyo niyo ntahe yanje, abariho nubwo wowe ubwaye ugeze kure, umenye ko dufise Yesu nk'umwami n'umukiza wacu ashoboye kandi akiza. Niyo ntahe yanje, sinobivuga ido nido, mvuze mu majambo make. Yesu nabahezagira. Amen. Muri uko gushinga intahe kwanje narifise umuryango nagomba gushimira cyane. Jewe murabona ko ndi wa ruguru, nta nshuti numva ko noshikira ko ibujumbura ku buryo nisanzura. Hanyuma ukuntu nabonye Imana ari gitangaza idutegurira ibyacu byose tutabizi. Narigeze kuba mfise umuntu yabaye muri SCO, ico gihe hari haciye imyaka 17 ntaza amakuru yiwe nawe ataza amakuru yiwanje. Ndaririye nzoja kwa muganga ku munsi wa mbere, numva telefone ku munsi wa gatanu umuntu arantelefone arambaza ati uri Madame Esther? Ndamubarira tego ndiwe. Ndamubaza ati none wewe woburinde? Aranka kunyibwira. Hanyuma mu nyuma arasubira ku mugoroba acaranyibwira, sangana umuntu haheze imyaka 17 tutabonana. Acarambaza ngo urafise programme yo kuja Bujumbura? Ndamubwira ati ku munsi wa mbere nyene nzomanuka Bujumbura kwa muganga kandi nzoba ndi kubona umutware wiwanje. Acarambarira ati ngira mpera ubu ntegura icumba muzoshikiramwo, muzoshikire iwanje. Bene data nagira ndababarire ko nta kintu na kimwe kitubaho Imana itamaze kugitegura. Twaragiye dushikiriwe, umva ko nariko ndagirisha ibipimo vya grossesse mu ntango, sinarinzi ibiri imbere bindindiriye. Byansabye ko manuka Bujumbura kenshi kugira ngo bankurikirane. Hanyuma nico gihe naja kwa muganga nivuza muri privé, wasanga ndiko ndataha ijoro, igisagara ntaco narinzi. Nagira nshimire uyu muryango vyiharitse, n'umuryango wa Pasteur Imanirakiza Emmanuel nabiwe. Byukuri barankoreye igikorwa
nibaza ko ntari gukorerwa n'umuvukanyi canke biboneka ko yari integuro y'ijuru. Kuva ico gihe yarazana imodoka muri iryo joro akandepoza akantahana, urumva n'ibibazo byaciye bikurikira aho nagirirwa cesarienne. Barambaye hafi, nibo bagemura, nibo bantora, nibo bantahana, narabaruhije bikomeye cyane. Ndashimiye cyane umufasha wiwe yaremeye imodoka yabo barayiheba, akaza aripakiza nk'abandi mu mabisi mu gutonda ku kazi kugira ngo bakore ico gikorwa ciza. Imana yari kirantegurira aho nzogwarira muri ico gihe cyose naja kwa muganga i Bujumbura, narivuza ngataha iwawe. Nari umuntu batwara mu maboko, bashika kuri tere bonyene bakanyunguruza, bakamengene bankura muhira, bakanshikana kwa muganga, bakamengene bantora kwa muganga, bakanshikana mu rugo. Ndabibashimiye cyane, sinoronka ico ndabahemba, ariko Imana yo mwijuru itagabitanya izo bibaharure ko mu kugororoka. Si uwo muryango wonyene, barafise n'undi muryango babana, baranyitwararitse. Imana bahezagire cyane, kuko uyu satani mubona aratwanka. Nk'ibingenza abo bana naragize isanganya, ndaja muri toilette, murabona izi toilette zacu zo mu gihugu, hanyuma mfise imbanyi nini cyane, uriyumvira ngifise ivyo birijana nkagira imbanyi y'abana babiri. Hanyuma iyo toilette nahatswe kuyigwamwo, irandidukirako, ijuru riratabara, ndasemerera. Hari umwana hafi w'umukobwa araza arankwega ukuboko, Imana ibirantabaye. Rero ndiko ndiyumvira ivy'Imana yankoreye, nkaraba ubuzima nabayemo. Ndashimiye cyane uwo muryango wiyumve, naho jewe ataco nakoze ngo ndawushimira, ataco nakora. Mfise n'abandi benshi shimira, bambaye hafi, bambereye hafi abana, bambereye hafi urugo, bandemeshereje umutware, bansengeye, bamfashije muri ibi na biriya. Imana yo mwijuru itagabitanya izo bibaharure ko kugororoka. Je nari nisengeye Imana, ndavuga ati Imana umfashe, ntihazogira ikintu na kimwe cotuma ndakubabaza canke mbabaza ababaraye batari y'amajoro bansengera, ariko umuntu n'umuntu nivyashikako bazonyihanganira. Yesu abahezagire.